Yes, turabaronkeje cyane mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'Uburundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. My name is John Mabu ndi kumwe n'umusasanguzi mugezanje kuva kuri Emotion Talent TV yitwa Abdul Uwimana mumaze kumumenyera izi mbuga zacu. Turutsa gukanda subscribe kuri link ya Ru TV hamwe no kuri Emotion Talent TV kugira ngo ubutumwa tubagezaho canke ibiganiro tubagezaho bandanye bibashikira ukuri kwa. So no musanangwa kiri kugira ngo tuganire amakuru ari karavugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Murazireza ko twemereye ko kudasinzira, twemereye gukora ijoro no murango kugira ngo tubabwire ibiba biko biravugwa. Ariko nkuko bisanzwe sije ndi umwe nabibabwiye, reka tumwakire Mr. Abdul kugira ngo abaramutse hama twinjire mu kiganiro nyezina. Karibu cyane Mr. Asante sana John. Umeze neza bro? Safi sana kabisa, ndashimira Imana. Kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza cyangwa abariko baraturaba aho bari hose, barashobora kuba ari mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'igihe n'umuntu aboneye ikiganiro. Basanzwe bavuga ngo imitwe ikoranye. Nibaze ko n'umunsi tuza gutanga ikiganiro cyiza cyane ku bantu bameze neza rwose. Abdul, ntiturambira abantu kuko tugire tujya bavuga ngo nk'umujyi w'igisahira tubwirwa ko genje ngatwe turabe ingwano ziko zirabera muri Burasirazuba bwa Kongo aho M23 yagiramiwe kandi David kunyene yagiramiwe. Etwo turavuga ko yagiramiwe nuko hari uburyo biboneka ko Tshisekedi yo bari karakoresha bwo mu kirere. M23 aho yabacanze zino drone SH4 ni drone ziko zirakora amabara mu Burasirazuba bwa Kongo. Ndashaka twinjire mu kibuga c'imigwano byifashe gute muri Nord Kivu, byifashe gute muri Sud Kivu? Jewe ubwa mbere hoho novuga yuko uko ibintu biriko biragenda uyu munsi niko nari ndavyiteze, bivanye nuko hajya uraraba ukabona ivyo umukuru ariko arakora, ukabona n'intumbero afise. Bivanye nuko urabona yuko Tshisekedi ahantu hambere yabanjije gushira inguvu mu gihe caheze hari muri diplomasi naguciriyemo ndibuka bagifata imiji ikomeye baravuga ati none se Kongo nta basirikare ifise, Kongo ibyo bimeze gute? Kandi urabona yuko atatetereka ntiyajugumira. No kuvuga yari afise ukuntu ariko arategura ibintu by'iwiwe. Rero uyu munsi ariko ashira inguvu ku rugamba, noneho ziza zisanga inguvu yari yarashize muri politike na diplomasi. Urumva bigaca rero biza biba amatavya y'amavuta. Niyo mpamvu mubona ko urabona dufatiye nko kuri kubo agwana nabo ntitubanyegeza igisirikare ca FPR ubu ngira ngo abantu bose barazi aho diplomasi ya Tshisekedi ibagejeje. Sivyo kabisa, yarabakubise. Urumva rero nimba umuntu agukubise muri politike na diplomasi yarangiza rero agaca byunama gatoya akagusekura no ku rugamba, urumva ibintu biba biriko biragenda neza. Nabonye aka video bwana musasanguzi, nabonye aka video k'abasirikare ba RDF bavuga ni hari madrone Tshisekedi nyimba zikuye he. Nagerageje kuraba zino drone za SH4 ni drone bakubwira ko zishobora kugenda igihugu n'amajana 8 kw'isa, hageze yaho batasa no kwikoro ibaze iri ku kilometero 5000 irashobora kukubombarda gute. Urumva izi drone rero hariko haravuga ko hari amakuru y'ibiduga by'ingwano ya RDF byo byarashe n'izi ngoho muri Nord Kivu. Ako bariko baragerageza bagenda bava Kamanyora binjira Katogota he n'ahandi, ariko izi drone zababereye ibamba. Kubona rero Tshisekedi yarashoboye kwimvisha muri izi drone ugiye ko atihenze
reka mbanze mvuge ikintu kimwe. Abantu ibi bintu ntibibatangaje bivanye n'uko Kongo ubwa mbere hoho mwene wacu yari yarishwe, yarononye, yarabohewe basi amaboko mu bwoko, kuko urazi yuko igisirikare cya Kongo cyo ku gihe cya Kabila aricyo gisirikare kitari gifise n'impuzu zo kwambara. Abantu barabizi kandi yatwaye imyaka 18 yose. Mugabo ibyo onye ntibyaba ngo nukubera yuko Kongo idafise ubushobozi bwo kuba yogura impuzu cyanye igure ibigwanisho byo guha abasoda bayo, ahubwo nukubera yuko Kabila yari yarashatse kubaka igisoda cya Kongo nk'igisoda kidakomeye, igisoda cumva urusase kikirukanka kigatana, ukumva urusase rwa Kalashnikov bakirukanka bagataburenza. Urabyumva? Bakiruka kabisa. Bakirukanka bagataburenza. Rero uyu munsi ibi byose muri ko murabona, izo drone muri ko murabona, nukuvuga ngo ni n'amafaranga y'igihugu Tshisekedi ariko arashiramwo mu buryo bwo kugwanira igihugu ciwiwe. Kandi si ibyo gusa, kuko abantu batabizi uyu munsi murazi neza yuko Tshisekedi ariko arubaka ibarabara rizova Kinshasa rigashika Bukavu. Urabyumva? Saho gusa ariko arashira amafaranga. Rero ibyo byose ashaka gushikako ntashobora kubicungera ngo abihe amahoro n'umutekano adafise ibikoresho. Urabyumva? Niyo mpamvu rero ubona ariko aragura ibigwanisho, kandi ibigwanisho Kongo iri kiragura hatabayeho ubugambanyi bwo kubera yuko nk'igisoda tutabeshanye, igisoda cya Kongo Kagame yari nani Kabila yari yaracononye cyari gifise abagamba. Numvise ko na wazalendo ubunye bafise imodoka za gisirikare, si amatoyota kabisa amagi ya gisirikare bagenda mu kuvuga wazalendo bameze neza cyane. Amakuru jewe namenye canke numvise babwiye Tshisekedi ati duhe tugusabye ibi n'ibi duhe, hanyuma tubaze igikorwa. Kubera yuko nimba general bibabwiye narigeze kubivuga, nimba uyu munsi Kongo ifunze abagenerali 50 urumva yuko icyo gisoda kivuyemo abagenerali 50 ikiraburamwe abagambanyi baracahari. Urabyumva? Rero umunyagihugu wa Kongo niwe ategerezwa kugira ingufu nyinshi akigwana. Uwo nawe si uwundi ni muwazalendo. Urabyumva? Kuko abawazalendo ntitubafate nk'igisoda cyangwa nk'ikiroberi, n'abanyagihugu ba Kongo bafashe ingingo baravuga ati twebwe ntituzokwama turakubitwa ducibwa mu kanwa n'inkotanyi, turahagurutse turwanye aba bashenzi. Ariko u Rwanda rubita ngo n'intuzeye, rubita nk'imbonera kure zo mu Burundi. Rubita nk'abantu badafise formation, badafise igisirikare, batazi ibya gisirikare, batagirane. Ninganye abo bawazalendo bibaza yuko bagwana n'igisoda kimeze. Nibaso ugwana n'igisoda cyambere mu Rwanda. Abdul ndinganye. None kubera kizi drone zabasengereje mushikana bavuga neza ko badafise na mwaye yuko ushobora kuzikorura. Urumva? Tuvuge ko ikirere cyakirere bahura bishimira. Ko Tshisekedi nawe yongeye kukibaka ubunya badafise ayo bacira nabo bamite. Erega mwene wacu nagira ndababwira nibijya nariko ndakubwira ati niko Kongo ifise abagambanyi benshi, ariko kubisanzwe ku by'ukuri u Rwanda urwanya Kongo byakabaye ari nko kuba urukwavu rurwana n'inzovu. Sivyo? Urukwavu rurwana n'inzovu. Inzovu ni n'abakongomani. None wowe ushobora nukuvuga Kongo ifise mwaye zose zishoboka zo kuronka buri gikoresho cyose kabisa gishoboka kuri iyi si. Irafise inguvu, irafise amafaranga, Kongo irafise buri kimwe. Urabyumva? Nukuvuga ngo hatabayeho ubugambanyi kubisanzwe u Rwanda nta kaguvu na gatoyi boronka ko kugwana na Kongo. Rero zijya drone ubona ziriko zirabazengereza, nico kirere bavuga. None u Rwanda
rufise iki ku buryo bwofata ikirere ca Kongo ata wundi ata bintu by'akagambane bibaye ntibikunda oya ntibikunda ahubwo nibagume hamwe yes burya n'akari inyuma karahinda jewe imuvyonzi tukiraho nyene hari amakuru aherutse kuvugwa avuga ko twigwaneho na M23 bakozanyije ko kabisa bararasana tubona ko bano bantu batanguye kurasana mubonaga Abdul ko ibyabo byamaze kurangira n'ikihe kintu kinyegeje inyuma mu kurasana kw'aba bagabo ubwa mbere bijya bintu byo kurasana bivana nuko RDF yagiye hariya igiye kumarira utwari dusigaye kubera yuko ntushobora gufata abasoda bakeyi nk'abo twigwaneho yari ifise hanyuma ngo ugende kubagwanisha imbere ku mirongo y'urugamba ahantu hari za ibu hari abazarendo hari FDNB urumva hari igisirikare cyose gikomeye urabyumva ni ukuvuga ngo kwanza tutaraja aho kure sinzi yuko uribuka yuko mu minsi heze abashefu bo muri M23 barigeze igihe bari basa n'abafashe Minembwe baraja mu Minembwe barangije amatangazo yakurikiyeho twarabonye abagenda za Kenya kugira gute guhungura ngo bakangurira ngo abanyamurenge ngo impunzi ngo zahunze ngo ntizihungure n'abari muri Kenya urabyumva ariko abantu nimba babyibuka abanyamurenge bo kuri izi mbuga nibo batubwiye yuko FPR ifise inzira FPR yababwiye yuko ifise inzira zirenga igihumbi zo kuzobakura muri Minembwe rero bijya ubona bijya ibyo waruvuze bya twigwaneho byari muri za nzira igihumbi n'ibi byose byo kunganira hari n'andi makuru je nagerageje gutohoza hari n'andi makuru nagerageje gutohoza bavuga yuko burya M23 wazanzira igihumbi cyo bashatse kubarungika muri Fizi bashatse kubarungika muri Fizi iyi Fizi bakubwira ko kuva imigwano yabo nakubwira ko ari nkaco kirindiro ca FARDC hano hantu uhinjira muri Fizi nko kwita kuri Songwe M23 igambanira twigwaneho ikibabwira ati genda mukore operation hehe muri Fizi kugira ngo baze guhonerayo abo bagabo nabo ariko imbere yuko babikora babanje se matama kumukura muri Minembwe baca baba nkazangabo zitagira iki umutware twigwaneho niho guca yanka kugira nti kubahiriza bino bintu burya urusoro ruba rurambikana bijya byose ubona biri muri za nzira igihumbi kubera yuko dufate ko u Rwanda rufata abanyamurenge nk'abatutsi ariko nimba abanyamurenge ari abatutsi basi ubwo ni ukuvuga yuko abanyamurenge aribo batutsi ba mbere bananije ibikorwa cyane intumbero ya FPR urabyumva rero muri za nzira igihumbi zo kubakura mu Minembwe inzira ya mbere nyamukuru mu kubica bakabamara niyo mpamvu wabonye bavuze ngo bafashe Minembwe bagaca batangura kubwira abantu ngo nimuhunguke ngo igihugu cyafashe ubwo Minembwe n'agasantere kari hagati y'ahantu hakikujwe n'ibisirikare byose bikomeye urabyumva hanyuma ukabwira abantu ngo nimuhunguke Minembwe bunya isa niyazungurutswe ni ukuvuga icyo bashaka ni ugushora umunyamurenge yicwe yongere yicwe ariko Abdul jareka ahere hari ikintu je ntatahura urabyumva none gushaka kwica niyihe inyungu none
bazokura mu kurangiza abanyamurenge bakabyo ubwo ntihoba hariho ubwo ntibabo baguma bahireta majoro hajye mu Minembwe bahashira igisirikare erega none u Rwanda rugireta majoro zibi umvirize none wibaza yuko ikintu ca mbere gituma RDF igwanira abanyamurenge n'iki so kuvuga yuko ngo bariko barakorerwa jenoside urabyumva si ubwo rwitwazo ijana ni ukuvuga ngo baramutse bapfuye bagahera ku buryo ata munyamurenge ahasigara urumva ni ukuvuga yuko boba baronse impamvu zo kuvuga ati twarabibabwiye mwanka kubyemera nimugende murabe hari umunyamurenge hasigara cyangwa bagasigaza aho bakenya bakavuga ati turazanye igisirikare tubarinda banabo ntibahere oye nabyo byoshoboka nabyo birashoboka mugabo icyo bashaka no kubamara kuko abanyamurenge none niyo nyungu yo kumara abanyamurenge rero sasa none ndakubaza n'ubwa mbere wumvise yuko jenoside yabaye mu Rwanda yahitanye abatutsi bashika hafi miliyoni yateguwe na FPR n'ubwa mbere byumvise none inyungu yari ko bafata ubutegetsi bakaronka ubutegetsi bakagira igisirikare cyabo cabonyene bagisangire n'izi ntera hamwe kandi babanjije kumara nyene ubwoko bwabo byitwa yuko bariko baragwanira none igisoda kizoca kiva ni ukuvuga ngo inkotanyi zozo ziryoherwa no kwica ziryoherwa no kunywa amaraso intumbero yazo s'abatutsi intumbero yazo s'abahutu intumbero yazo n'akarere kuganzwa n'icitwa FPR kuko nimwumva ngo bavuze ngo bateguye ngo ibyitwa tutsi hima nta mututsi nta n'umuhima yabatumye kubitegura yabatumye ubwo butegetsi urabyumva ahubwo n'akantu n'ibintu bikorwa n'akagwi k'abantu bifuza kuzokwama baganza aka karere bica uwo bashatse umva akarere kabe mu muryango urabyumva kabe mu muryango bagakontrola bamaze kubikora gute uzi ikintu kiba gisigaye kuko bajya ntibikorera bakorera abanyamahanga haba hasigaye yuko bavuga ati okay nimugende mwimbe nikere y'imisonga mu Burundi bakagenda bakimba uzorindira yuko hari n'ikaye bazogurira umwana ngo yige uyibure genda mwimbe korutana kobarte muri Kongo bazogenda babyimbe mugabo abanyekongo uzorindira yuko bava mu nzara canke abana babo bareke kugwara kwashi ubure urabyumva ni ukuvuga ngo icyo gihe bamaze gufata aka karere baba ari bo bagakontrola ni ukuvuga ngo icyo baba bafise kuvuga ngo ibihari ubutunzi bwose tubuha uwo dushaka tukabwima uwo dushaka nicyo bivuze hanyuma ujya yabahaye izo nguvu yabashize aho onye abaguma bateza imbaraga gusa nabo bakaguma bamuhereza ibyo bashaka kabisa abantu ugerageje gusesangura nayo ubundi ukubitiye mu jisho aha hantu dufite byinshi byo kuvuga ariko amakuru ni menshi banzureke mpeza jewe n'ubu ndacabwira abantu bitwa abanyamurenge ibyo bonye bariko barabahenda ngo nimugende ngo mu Minembwe ngo kurwana iyi ni imwe muri za nzira igihumbi zo kubakura hariya mu Minembwe ni ukuvuga ngo nimutemera gukorana na Kagame urabyumva hanyuma kandi azobitsa kubera yuko mwebwe ntimuri ko urumva abanyamurenge bisaba yuko bakorana na Kagame cyane bagakorana na Tshisekedi urabyumva bagira shwa bagira shwa mugabo shwa niyi none baza wumve nibagira shwa kuri Kagame
azokwimura Minembwe ayishire mu icangugu mu Rwanda ya ni nkuko kandi ntazofata igihugu cya Kongo. oya ni nkuko Etazini ikontorora Israeli atari barashobora gufata Minembwe oya kajya gapande kaba igice gikontororwa n'u Rwanda banguha ubuhenda abanyamurenge ngo Minembwe izova kuri Kongo ije ku Rwanda nibyo ndabarahiye urabyumva. Ahubwo gusa ikintu jewe inama nashaka kugira abanyamurenge nibafate inzira imwe, bamenye yuko igihugu cyabo ni Kongo. Ibyo bintu babahenda ngo bafasha akarere ngo nibahunguke bashaka kubamara kugira ngo berekane yuko ari Kongo yaramaze. Urabyumva? Ibyo bintu ni mubireke kabisa. Urabyumva? Ibyo bintu babireke babivemo nukuri ntaho bizobashika kuko Kagame Tshisekedi akiri perezida wa Kongo Kagame ntabwo azokugera afata Kongo. Ndabarahiye muzoba murambiye. Ariko bariko baragerageza ngo no kumuhirika Tshisekedi, abandanye bagerageza ngo makude cyane hariya hari makuru ahari avuga yuko bamwe mu bantu babandanya bafatwa bariko baragerageza guhirika Tshisekedi. Ana makuru tuzobatoreza ngo tuyaze. Bwana Musesanga, reka tuje mu kabazo ka nyuma gasa n'agasoze. Nijyame tuvuganye ikintu ca Red Tabara. Red Tabara iri kiragerageza gukora propaganda kuri social media. Nabonye no mu Burundi kazi yitwa Riziki bamwambitse isirikare bakoresheje ubuhinga bwa AI bamushira kuri kote y'umukobwa yari kuvugishije abantu benshi twa Pamela. Uko kuntu Red Tabara iri kirakora propaganda kuri social media niyo bari inzira yo gushaka gutoba amatora nyabujya ariko rubanza twemirije vuba. Reka rero ndakubwira ikintu kimwe, abantu babyumve banabimenyere. Mwene wacu sindiko ndakubesha, Red Tabara irahari turayizi sivyo, irahari. Mugabo ndakubwije ukuri atari kijuju gusa nta muntu muzima yokurikira Red Tabara. Wera Red Tabara yagirizwa jenoside y'abanyamurenge. Erega bijya naho mubona bitaraba ubutungane butanguye gukora bazovyagira Red Tabara bijya bintu bizoyagira. Erega ni nabo bisha abantu mu gatumba cyane. Urabyumva? Red Tabara yishe abanyamurenge ibarira inka kandi abanyamurenge barazi iyo yavuye mu Rwanda. Urabyumva? Uyu munsi murabizi neza yuko u Rwanda rwatanguye nukuvuga kwitaba ubutungane aho Kongo yagiye kuyitwarira. Hajya ahantu yayitwariye naho uko numvise umengo ubushobozi bwabo ntabwo ari ubwo gufata ibihano ngo babe bofata ngo Kagame bamufunge cyangwa bamugire gito, ariko bijya ni inzira zikwereka yuko umunsi umwe ibyo Kagame na FPR yiwe bakoze muri Kongo nabo bafatanije bose byase bikunze bisoba. None n'ibyabafata Red Tabara izoja iranditse birabiswe. Red Tabara izoja he? Nagira ndakubwire ko Red Tabara n'abayobozi bayo ariko twabonye Sinduhije yitwara atangura kuyihakana reka bizurangira yihakanye. Umve genda kubwije ukuri bizomufata bizotamufashe witwa yuko ari abacumbikiye nabo umva bo atari bizofata ubwato abacumbikiye Red Tabara bobo ibyo ubunye birazwi nta naho bo bikwetera. Agenda nabitubwiza ukuri ubutungane buzobafata. Kubona rero ko barakora zino propaganda ushaka gutuba amatora. Oya nta matora y'u Burundi bazotobasha. Ndakurahiye nta matora bazotoba. Ijya mihimbira batoba yahe matora yo kwana. Erega ngaha ni mu Burundi. Aha ni mu Burundi aho twamaze kumenya. Urabyumva? Umurundi wese uyu munsi azi icyo none ndakubaza nitwirirwe turaja kure. Mu Burundi hari ikibazo cy'igitoro kirahari ntawo bihakana.
naho atariho kiri honyene no mu bindi bihugu bavuze ngo nibadutera ngo ntituzoronka nuko banzureke ngo ni nkoza ikibazo gihari uyu munsi cy'igitoro iyo aba kiri mu gihugu kigifise abarundi nk'abo mu myaka iheze bibaza yuko tuba tugeze ariko biturufu bikomeye cyane kw'aba bantu none ubona hari icyo byamaze kubera yuko abarundi baramaze kwitahura baramaze kumenya ati baramaze kubona ko abantu bagabo arabayiswa urumva rero twebwe tugira ukuntu hanyuma mwe mwijya gukesha mwigiriye n'abana banyu je ndashima rero ndashima bino bintu tuvuga Abdul ndashima bino bintu tuvuga ndashimira abasirikare ba Tabara bariko barishikana ndabashimira cyane kano kamutubatira mubandanye mukumva mwishikane ku bwinshi ahantu ariko habera amanama canke ahantu mubona himirije kuba amanama mubisinyara ku nzego zibijejwe z'umutekano nibaza ko ngaho wonya kurema atamurumwe azozica mu byako hari jambo kuza rikomeye cyane ati abarundi bamaze kwitahura icyo dukeneye n'icyo dushaka niyo tugomba kugira ndakwereka umuntu yiyumve ntihagire n'umuntu asimbwa umutima ibije sindi umukuru w'igihugu sindi chef d'état major w'igisata cy'u Burundi mugabo jewe kuvyonza n'ivyo ubona n'ivyo mbona bajya kirapana yes Abdul nibihanga reka tugushimire cyane aracasigaye imyaka reka tugushimire cyane murakoze cyane yes reka dushimire ko bafasha kanya ukadukurikirana byimva gutuma twabakunda cyane amane bagire kwanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo tubaye tugira umuryango wagutse tuje muri commentaire ufite icyumviro ubivuge cyane twabakunda cyane bye bye.